Amazi abarimye muri komine ya Rugombo bakoresha mu kuvomera imirima yabo ava ku rugomero rwo kw'Ibaro. Nk'uko isoko ryacu rimenyesha, abarimyi bose n'amashirahamwe bategezwa gutanga amahera akoreshwa mu gusibura imiserege ikwiregiza ayo mazi muri Rugombo kugira abarimyi baheze bayakoreshe. Igice cose rero kiba gifise uwutora ayo mahera, ndetse akaba ari nawe ahemba abazibura iyo miserege ajejwe. Iyo ayo mazi ategerezwa guca hatakozwe, abajejwe urugomero baraheza bakabima amazi gushika hakozwe. Muri iki gihe abarimyi bavuga ko batakironswa amazi neza kubera umunyagihugu azwi kw'izina rya Kibono. Kujanye n'amazi ahantu nyamuni hatakozwe ni mw'ishirahamwe ntitwanjanjwe rirongowe na Kibono ubu nyene uko muvyumva kuva iwe kuri sede yiwe kumanuka gushika kuyanyuma nukuri ntakoze. Abandi barakoze ariko we uhugawe twamugina abamuhaye akazi ngira nibo bamuhaye inshigikiro yuko umufurege udakorwa ari kuva kw'Ibaro ari wagira kabiri wumva siwaziri imihora yose ya Rugombo. Muri iki gihe rero uwo muserege udakoze, yaba Kibono n'abaserukira mw'ishirahamwe canke abandi amazi ashikira aciye kwa Kibono basigaye baronswa amazi imisi 2 mu ndwi nk'igihano bahawe. Ivyo bikaba biriko bituma imirima yuma, aho mbere abo barimyi babona ko bagiye guhomba cane nk'uko bisigurwa n'umwe mu barimyi. Ayo mafaranga uriko urayatanga uyatanga wizeye kuzokwimbura, ntuzokwimbura kuko ayo mazi agirwa ku kiyiko. Nukuvuga mu murima mu ndwi ahagera kabiri, ako kabiri umva nawe aragishanga harumye. Rero tugiye guhomba 100%, gushika uno munsi karo ntirenza umufuko umwe w'umuceri wo mu murima, ariko ugacura haba yakaro yuzuriye mu bihumbi 90 kugira ngo yere. Noneho rero nta murimyi agitera imbere. Abarimyi mu Rugombo basaba bashimitse ko Kibono yogondozwa agakora uwo muserege kuko ari we bahaye amahera nabo bakareka kugwa mu mporero. Ikindi abanyagihugu basaba nuko Kibono yokwakwa akazi yashinzwe kuko ariko atuma imirima yuma, kuko ariko atuma